erega Imana yaratwimanye, erega Imana yaratwimanye, ija kudutanga ntituba tukiriho, ija kudutanga tuba twaribagiranywe. Erega Imana yaratwimanye, ija kudutanga ntituba tukiriho, ija kudutanga tuba twaribagiranywe. Imana ishimwe. Turaba ijambo ry'Imana riboneka muri ya Zaburi y'ijana na 24 iyo twashizwe imbere kugira ngo duheze tubandanye. Yaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, n'abo ariko Abisirayeli bagira gute? Bagira gute? Yaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu bagira gute? Umunsi uraha kuwa gatanu, hari kuwa gatanu, hari aho bita abaki babashitsi abayumbe bari ngaha bati shiramwo kijya kinini iki ati utwo twose tugombe tureke mugabo iki ngiki ati iki ngiki baciye bashiramwo. None rero tujane ngomba tujane abafise Bibiliya mubwire uko Yesu ashimwe, abatazifise nta ngorane aho, kandi murafise n'amatelefone harimo Bibiliya, zingurura muri Zaburi. Yaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, n'abo ariko Abisirayeli bagira gute? Yaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu bagira gute? Baba baragize gute? Tukigize gute? Hamwe ishavu ryabo ryagira gute? Kuri bande? Kuri bande? Amazi aba yagize gute? Gute? Isuri iba yaragize gute? Amazi asuriranya abagize gute? Ku bugingo bw'abande. Uhoraho agire gute? Uhoraho agire gute? Atagize gute? Ngo tubiki inyama zande, inyama zande, ubuzima bwacu mbega bugize gute? Bukize nk'iki? Iva hehe? Wabaki? Umutego uragize gute? Natwe tugize gute? Turagira gute? Turagira gute? Ugutabarwa kwacu kugize gute? Yagize gute? Twongere dusenge. Uhoraho Mana yacu, uriho kandi wamyeho, uzokwamaho ibihe bidashira. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turagushimiye imbabazi zawe zongeye kwemera ko duhagarara imbere y'iri shengero ryo mu Nyakabiga. Nushimwe mpemu yera, nuhabwe icubahiro. Muzigamye w'ishengero, wowe ugera ibitubako byose, ukaba wabonye ibidukwiye, ngwino ubugira kandi. Ndi wa mushumba w'imburakimazi, ndi umunyantege nk'urabizi, ariko wewe uri umunyankomezi. Ndi umutungo, ariko wewe uri umunyabwenge. Nkomezi zanje ni nkeya cane ku buryo ntoshobora kwemeza iri shengero riri hano. None rero ndakubashe, kandi iminsi yose nzomara nkiriho nzokubaha. Ndadodoje iwacu mw'ijuru, ku Mana Data wa twese na Mwana na Mpwemu Yera. Ndakeneye inkomezi za Mpwemu Yera, ndakeneye kumurikishirizwa mu nyonga hawe, kuko uzi ibikwiye iri shengero. Ubwire ico ukoze mu gihe gisa nk'iki.
ndakubashe ntaba ari jewe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndagushimiye ndakubashe ntaba ari jewe ariko izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze, ndabisenze mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Uzi kurinda mana, uzi kurinda mana we. Mbega abantu Imana yarinze mugira uko turabe. Abantu barinzwe n'Imana yo mw'ijuru. Haleluya. Abantu mwarinzwe n'abasirikare n'abapolisi mugira uko turabe. Abantu abapolisi n'abasirikare barinze mukaba mukiriho. Gira uko turabe. None bariko bakora iki abasirikare n'abapolisi? Oya namwe reka gusarisha. Oya barabarinze nabo nyene barateramye murasinzira. Abo barinze mugira uko turabe. Abapolisi n'abasirikare. Ko turaha ntavyo mwemera ariko aho hanze muravyemera ko babarinda umutekano ugakwiye. Imana ibagirire neza. None kumenga ni ndatera mukitabira nabi kandi yarabarinze. Uzi kurinda mana, uzi kurinda mana we. Mfise umwana abana nababwiye babashize ivyo kurya imbere bababwira ati nimusenge. Umwe avuga ati senga, one nawe nusenga, senga nawe nusenga. Umwe aca ati senga ni wowe ukuze, aca arasenga nimuje ndahejeje. Na mwana aramwitega ati mugabo mashengesho ushenga nabi. None namwe mwitabiriza nabi. Umva twasezeranye mwese ko Imana yabarinze. Nta numwe atarinzwe n'Imana, n'abarinzwe n'abapolisi n'abasoda mwase kuvyemera. Mwemeje Imana. Mugabo mbuze uzikurinda mana, uzikurinda. Bagaca bagira uko bagaguma bahoze bameze uzikurinda mana, uzikurinda. Utaranirwa agaramyagira ngo ijuru riri hafi. Yego kabisa. Yarabarinze nuko mutabimenye neza. Hari ibyo yagwanye nabyo mutabonye. Rero uba muto uba munini kutirinze wari ukwiye gukoma amashi hanyuma ukayemeza ko yakurinze. Haleluya, haleluya. Yego pe urumukuru ku buryo udaterura amaboko ngo uyakome. Hariho abantu bariwe hariya muri bakarete no muri hopitale militaire agende mpindukiza nkakijya mugabo wewe jewe mu mwanya ndahetse ibikorwa nigi ntaco mungira ndaje makamba mu barunga hariya mu barunga ahandi ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Arago kabisa. Uzikurinda mana, uzikurinda mana we. Mana nziza ugira kabara bawe ukora bawe abakozi turamushimye ugira neza abo warinze turamushimye akirishimye kabana bawe bakozi bawe waraturinze shengero ryawe wararirinze bavuga Yesu warabarinze bakuru bose warabarinze igihugu cyacu warakirinze imiryango yacu warayirinze shengero ryawe wararirinze mana we mana nziza Imana
haleluya. Aha je ndazi ko tuja kurangiza dukundana. Twama dutanguruka muga tukarangiza dukundana cane. Haleluya. N'aya majambo y'Imana tumazemo iminsi, uyu n'umunsi ugira kane turiko turayajyako, abavuga butumwa batandukanye barengana baciye ngaha. Muri aya majambo harimwo ibyo guhimbaza Uhoraho kuko ari we muzigamyi wacu. Mfise uyu mutwe w'amajambo uvuga ngo Uhoraho n'umurokozi w'abantu biwe, izina ryiwe rihabwa icubahiro. Haleluya. Mbega muremeranya naje ko ari umurokozi w'abantu biwe? Uhoraho n'umurokozi w'abantu biwe. Imana nishimwe. Uhoraho n'umutabazi n'umurokozi w'abantu biwe. Buriya Uhoraho atugirira neza. Yavuze ngo iyo Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, n'abo ariko Abisirayeli bavuga none. Umuntu wese yumve ko avuga ati iyaba atari Uhoraho yari mu ruhande rwanje, iyaba atari Uhoraho yari mu ruhande rw'umuryango wanje, iyaba atari Uhoraho yari mu ruhande rw'amashure nize, iyaba atari Uhoraho yari mu ruhande rw'akazi kanje, iyaba atari Uhoraho yari mu ruhande rw'indimiro zanje, iyaba atari Uhoraho yari mu ruhande. Haleluya. Abasi bacu baba baratumize gute? Miyonzwa. Kumira kintu miyonzwa no kumira ikintu utagihekenye. Ababoni bo babizi bariko baragira akantuzi, agakonya ntoki. Murabona agakonya ntoki. Nagiye ahantu imbo kuramutsa bene abo kwa mama wacu babibona. Yari mu Giswahili. Nja kuramutsa yararongowe n'abamisirimu. Nja kuramutsa abo bamisirimu. Hanyuma bazana ku gakonya ntoki. Azanya ku gakonya ntoki bazana n'akaboga. Bakaboga. Hanyuma rero bakerekeza ko natwe ruguru twamenyereye ubugori bw'ibigori. Hanyuma tukamenyera n'ibiharage rimwe n'ibibogaboga bagashiramo. Ahantu k'akaboga. Imboga n'imbogaboga murumva ziratandukanye. Imboga mwitiranye ibintu. Imboga n'imbogaboga ziratandukanye. Mwana yagiye ruguru yinakura arateka, afata ibiraya arapanga n'intuze muca mubibona hariya ba ruguru. Hanyuma rero abwira umwuzukuru we ati mwana genda uzane zirya mboga zasigayeyo mwana. Aragenda araraba aragaruka, bibi nta mboga nabonye. Arasubira mwana genda uzane zirya mboga. Ati bibi nta mboga nabonye. Ati mwana w'umwana wanje urambereye nabi. Aragenda ati zisi mboga. Ati bibi izo si mboga, imboga nizindi zahariya uca uzibona nawe. Hanyuma rero barazana imboga, nanjye ndagenda bazana n'akagakonya ntoki, baca barazana ngo tugira ngo tugire. Jewe ntagomba kuyora, urabyumva? Ntagomba kumwenyora bya biharage. Hanyuma nanje ndi umushitsi, ndababwire nta kintu kigoye nk'umuco w'ahantu ugiye uri umushitsi ugasanga biragoye nyene. Ntagomba gukwega kuko ivyo bintu byo kudumamwo hanyuma nkarumanga, mu bisanzwe twebwe uri kurarumanga. Intari nenge iyindi kindi baba baje iwacu bavuga ngo nukurumanga, natwe tugiye iwabo nukurumanga kuko nta biharage birimwo uba uri kurarumanga, kuko atari ibyo uyora uba uri kurarumanga. Kwa Yesu wiruzuye nta kurumanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma rero nkabona badumba bakakira urudagara rumwe bagaca bashira mu itama abandi bakicisha iruhande bagana kandi ntibahekenye agashirako agaca kubita akamira miyonzwa se nanje ntagomba kuyora nazo ninge. Ati ngena neza. Hanyuma ntahekenya ati uri kuratunga uri kurona hari uwo mugore wa mwene wacu
yarakaze cyane ati wewe uri kuracoma imboga urabona ndiko ndacoma imboga ndumushitsi wewe uri kuracoma imboga ndazicomye gute urumva ngomba kuyorana gaze hanyuma ngo mpekenye ati uri kurica ibintu wewe uri uradapfanyanga nukuyonza ati hegira uku akakira akagira uku nanje nahekenye amenyo adaciye ko ngo akontorore hari bariyeri polisi iri mu ntinyemerera itabanje gucekinga oya ntibikunda ikibanza icekinga baba bamiramiyozwa nanje mbanza kugira gute mbanza guhekenya iyo uharataba mu ruhande rwacu abansi bacu baba baragize gute baba baratumize gute miyonzwa ariko uhoraho yabaye mu ruhande rwacu izina ryiwe nirihabwa icubahiro haleluya kumigwa miyonzwa hari umugabo yitwa Yona Imana imutumye kuburira Bininewe ahitamo guhungira i Tarushishi agiye ashitse mu nzira ibintu birapararangana biramugora biranga Imana iramwitegereza ivuga iti wewe nawe ugiye utari mukuri nakurungitse Ninewe none ufashe i Tarushishi ibyo rero uratobye urubanza mugihe utobye urubanza rw'Imana utabye urubanza rw'Imana hakurutoba hakwiguhomba iraguhomvya bigapararangana hanyuma ugasigara urabaza ingene vyagenze bicira iratera ibibazo mu kiyaga birazungazunga hanyuma barabaza bati ninde ikibazo cabaye ninde hanyuma basanga ubufindo bwerekanye buca berekana Yona baca bamusanga ahari bati tubwire wewe uruwahe ujahe uruwo mu bwoko bwahe ati jewe ndumuheburayo ngira gute ariko ako kantu sinzi ko mukumva uri umuheburayo ngira gute nubaha Imana ashe umuntu yubaha Imana araha ndumuheburayo nubaha Imana ariko arahunga bamenya ko ibyago ari we biteye ati none dukora iki nimunterure mugire gute munteyo kugira ngo uruzi hari ubwato urugendo no kuva mu bwato ajyamye mu bwato ari mu kiyaga kuvayo akita mu ruzi bitwara iminota ingahe ingufu bisaba n'inzara bari ukwigaragaza gusa akagira make siko mugabo uwagoranye uwatagorana arinda agenda agorana nimunterure ashika igabo kiranterura gira gute bahoze imizigo amahera yabo bataye ibyashara badandaza murabizi muri mwebwe babitaye byose kugira ngo baronke uburyo ingene bagenda mugabo uwabitesheje ariko arababwira byaheze babitaye byaheze nimunterure munteyo ntiyiteruranya gukizwa neza Yesu adufashe cyane mbega abo turi kumwe ni bande haleluya erega baruhiye guterura none bagira gute ngo babanza gufata amasengesho abantu muri korale bicara bagatsindaza hanyuma bakarindira ko baterura siko none bakarindira ko baterura kandi baruhira guterura bagashira hanze Yesu adufashe cyane baratinda baraterura batererayo ndi kuri iri jambo ryo kumira miyonzo igihe kiragera Imana nayo ngo yari yageze urufi rushobora kumira umugabo nka Yona ruba rwategereye ruca rurasama rero rwasamye bagitiburiyeyo barabanza barasenga ati Imana ntuduharure ko amaraso y'uyu muntu n'itsina ry'umunyanazareti waca igendana n'ibyaha
batererayo urufi ngo ruritegura ruca ruragira gute ruramira niyonzwa n'umuguru gucokerayo n'umuzara ruraheza ruruga twamugina n'ababwira mukunda Imana muyikorere mutaraja mu nda y'urufi. Haleluya. Bana data tugire mwe muyikorere mutaraja mu nda y'urufi. Yesu adufashe cyane. Mu nda y'urufi haragoyeka. Igihe kimwe twariko turagenda turiko turagenda amayira asa n'uyugaye dutera tuja mu bwato turi mu bwato hanyuma turagenda je nari ngwaye ndi muri ubwo bwato ndicara ndagumya nyabwato hanyuma haba umukuru umwe twari twicaranye turi muri ubwo bwato hanyuma turi muri bwa bwato buriko bugenda urabona nyene amavagaza bwa bwato bugenda hanyuma nyamukuru yicara muri bwa bwato ukugura ashira ku kundi arabarama nyene aragara hanyuma haba uwo muntu yagendesha ubwato abona ingene buguma bugenda bugiruka bugenda aca arahindukira abwira wa mukuru afise amapete ni umutegetsi ari ngaho yimereye neza hanyuma wa muntu agendesha ubwato aca aramuhamagara yaragigimiza cane ati Koroneli nyene yimereye ku zigenda ziruka uwo munyengura aryoshe hanyuma rero ati raba neza wa kera turi mw'idamba mwanyani waraba nabi uradimbukirayo urabinyama z'amafi wa kera ngo yumva ko aja kuba inyama z'amafi twatanganwa aja gufata shaka intuza abantu bose nta numwe agomba gupfa kuko gupfa si ugushengera si ukugisha ngo buce uzoga gishuke kandi abasoda bari bamukikije kandi ingabo zari zimukikije mugabaho umwe wese arifata akera none rero wakera muri ifata mu ugume mu Mana uri mw'idamba. Haleluya. Mbega bemera ko turi mw'idamba ni bande? Yewe gaye muri ifata wakera turi mw'idamba. Haleluya. Mu mwanya muraba inyama z'amafi ni mutifata wakera. Yesu adufashe. Haleluya. Haleluya. Ubu Dawidi yanditse ibi akavuga ko abantu bakwiye gushima Imana kuko yagiye ibazigama yahuye n'intambara nyinshi kandi gituma yagomora Abisirayeli ati hamwe abansi bacu bari badugize gute badukuriye hasi baba baratumize miyonzwa mwibuke Abisirayeli bavuye muri Egiputa babakubagurije babahanze bababwira ni mugende Farawo yemeye kubagarekura ariko arahamba imfura bose bariko bahamba imfura zabo nta n'umwe atariko arahamba imfura mu muryango kuko ntihigera habura imfura mu muryango utabaye imfura hari uwundi yabaye imfura bategerezwa kuja kumuhamba kandi nanje iyo ndahaba ari nk'iki gihemba naragiye kuko nanje ndi imfura mwese Imana ishimwe kuhoraho atadutanze. Haleluya. Haleluya. Nukuvuga ngo biranga kwahamba imfura zabo avuga ngo pirikira Abisirayeli mugende barahaguruka bapirikira Abisirayeli bagenda biruka bagwana n'imikogoto kugira ngo bagende bapirikira ihanga ry'Imana babamire miyonzwa babazanga
babasangangure. Hanyuma baragenda, bamaze gushika ku kiyaga, murabizi ingene vyagenze. Mose atakibira Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Niki gituma bantakira? Ndi Imana izigama bayo ku murango no mw'ijoro. Uyu munsi abanyegiputa mubonye nimuzosubira kumabona. Imana nihabwa icubahiro. Haleluya. Baragenda baca batambika, afata ya nkoni ayiramburira hakurya, ikiyaga cicamwo kubiri. Hanyuma rero batangura urugendo, baca mu kiyaga nkahumutse. Imana yacu ni Imana izi kurinda abantu bayo. 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 Uhoraho yarakoze yatuzigamye. Haleluya. Mana ishimwe. Hanyuma rero barahavuye barajabuka, abanyegiputa bahemera mu kiyaga. Imana ishimwe itadutanze ngo tube inyama z'amenyo y'abasi bacu. Reka ndababwira, iyo hageze ko turyama, twese turaryama. Abakuru bararyama, abagore bararyama, abagabo bararyama, abato bararyama, abapastori turaryama. Siko hangeze ku bapastori gabisha bigora, ahandi bemera ko baryama. Bacaho ntibaryama, baryamye ishengero naryo ryoca rigenda. Abapastori turaryama, ishengero riraryama. Abaririmbi bararyama, abasenzi bararyama, abana bararyama, abagabo utarabona umugabo yaryama bararyama. Abagabo muri ivyuma, abagabo turi ivyuma sha, muri ivyuma mugabo muraryama. Uranzi jewe urazi ko ndi umugabo, aho urazi ko nije nakuzanye. Ndatashe kandi ntaha mu Rwanda, je ntaha iwawe. Aba bose jewe uranzi, Maderena uranzi. Oya arakuzi. Urazi je ko ndi umugabo, none mubyaranye indwi atazi ko uri umugabo. Arabizi nukuri, mugabo nahuruka uraryama kandi uranasinzira. Ubundi mugabo yama ariko arakubita umugore wiwe, akama mukubita iminsi yose yama mukubita ati je ndaje jewe umugabo ndatashe. Uratashe? Ndatashe. Yama museketse iminsi yose, yama museketse. Ubundi munsi ati jewe aho yahereye nzomuhengera asinziriye. Aca hengera asinziriye, atazinga ikirago, aragikwega akimushirako. Munsi yari yagize akantu k'akajede, ashirayo imigozi, ibintu by'ibiziriko bikomeye yatsivye. Aca araboha. Umugabo nawe amanwa yaje abaretse. Araboha. Hanyuma aca yakira inkoni, akubitira mu kirago. Umugabo kugirange mama we kubita aturanyendebane umugasara ariko arakubita ninda, akubitira mu kirago. Turasubira sha, ati nkazopfa nsubiriye ndakurahiye. Turazosubira sha, ahonderayo ati harazoba icobaye, n'ahandi nahora nicwa. Arakubita bukeye, umugabo akaja mu bandi aguma agira uko ati ubuhoho rero niwasubira. Umva ntiyasubira, ati ubu niwasubira nzokunogora amaso wamugesera we. Yamabwira ati nzogira kakandi. Yaragwaye arakira, hanyuma amanyama arahera amusinziriye. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe. Umuntu wese arasinzira, n'abasirikare barasinzira, n'abapolisi barasinzira, abantu bose
umupfupfa kwa kugwara ugwara ubuhambazi bwawe burihe inkomezi zawe ziri inkomezi n'izuhoraho uzigama abisirayeli ntaryama nasinzira umurokozi wacu arazi kurinda uzikurinda mana we uzikurinda mana nziza ugira neza abo barizi uturinga Dawidi yabaye imbere ya Goliyati ararwana na Goliyati aramutsinda amutsindisha inkomezi z'Imana ari umwana ingabo z'Abisirayeli zakutse umutima wabo avuye mu nda bose bamubona bati turapfuye yizera Imana bariyimurinda arahaguruka amadubu byagwanye intambwe byaragwanye uwo munsi abwira Sawuli ngo jewe umusabyi wawe iyo ndi mu mukuku wa data idubu rikaza cyangwa intambwe ikaza twaragerekerana ntagikwirikira kiriya umukuku gifashe ngaca nterura ngafata nakigabura ngaca nk'umukuboko ntakira wa mwagazi nkawushibura naco nkagitabura none rero niyo ntakebwa iriko iratuka ihanga ry'Imana nzoyigira nka kimwe muri ivyo Sawuli aterega mwana n'igikoko yaramenyereye intambara yaragize gute Sawuli yararenze imetero 2 mu burebure kuko ngo Abisirayeli wigeze arinanata yamugera ku bitugo gusa igikoko kidashobora kwataka urugamba hari urugamba udashobora kwataka mugabo Imana ishobora kwataka haleluya hari ibibazo byakunaniye mugabo Yesu arabishoboye hari madeni yakunaniye mugabo Yesu arabashoboye hari abakuburanije barakurenganya mugabo Yesu arabashoboye intambara nuko utazi Goliyati nyene bagwanyi bamugwanya mu izina ry'Uhoraho yari mu ijuru n'isi gaca karagenda Sawuli ati mwana wogenda boheza bagira ngo ni wewe wamutsinze hariho abantu batigera banezererwa umugisha w'abandi Emmanuel Yesu aguhezagire kabisa urabyumva yabwiye umushefu ariko aratwara ubu ati wewe warashitse ku byo ntashoboye gushikako ati wewe kwere atura umugabo n'ibindi uzobishikako umve nibanda bemerera umunezero w'abandi ndababwira abantu mutanezererwa umugisha w'abandi ntimuzopfa mugize umugisha n'ingorane ubona Imana yobikurungika nawo bishikana oya nukuri tuvugana umuntu atanezerwa nuko mwene data yavyaye agaheka umuntu atanezerwa nuko mwene data yavuye gupanga mu bupangayi ninge n'ukwezi ko gupanga kunyaruka guhera akaja mu nzu nziza ngo ayishikemo akanezerwa umuntu umwe bamubwiye ati umuntu umwe aramwereka ati ndakubwire mwene data ati heraba iyi nzu ati mukuru wanje yubatse inzu nziza ati heraba nukuri ati urabona gasha ati heraba ngaha ati aha ni muri dushe toilette ati urabona yuko ntibazoja hanze bazoja mu nzu ivyo navyo ni igitangaza kuja mu nzu uravyumva ati bazoja mu nzu ati yego baja mu nzu ataha naho ati urabona aha naho abashitsi bajyana ati kandi urabona irimwo amakaro urabona irimwo trafo Dubai ati urabona aramwereka aramuzungurukana ariko rero ngo jewe ngo baherekera ngo mubwira ngo ni mu nzu aho baja mu nzu ngo jewe kiranshije ngo rero wibaza ko binezereye ngo kubona abi mu nzu igerereza amagabo nk'uku nanje ngo ntararonka n'inzu aho rero ngo mbako urabona ko ati nagira ngo uranezerewe nk'uko nezerewe sha ntimugende mubwira bose abantu ngo bazonezerwa bose hariho abagesera botumira miyonzwa babonye Imana yaduhezagiye ariko Imana izobatwima mu izina rya Yesu haleluya izobatwima ntituzoba inyama z'amenyo y'abanzi bacu mwizigire Uhoraho abibyizigiro byanyu azokujabutsa Imana ishimwe uwo muntu Imana yamubwira ati genda terura ibi bintu abari wowe ubishira agasupari ubimushikiriza yobiheza mu nzira utatangura akabisukamo umunyu akabisukamo akarenza akakica ariko Imana iturinda abo bantu mu izina rya Yesu haleluya aba turabana abarozi turabana abicanyi
Imana idufashe abatwimba imizi turabana erega ijya poste urimo ijya urimo natwebwe turayihomba jaho ujinyeke use bwose natwe turayishaka ntiwize nk'uko twize ntiwavukiye amezi 9 tukavukira 9 wavukiye angahe kuvuga ko uhambaye hari ikindi gitabo wanditse hirya y'ibyahishuriwe Yohana bakikwitirira bavuga ati iki ni cya sukari wanditse icyaha ikintu dusoma muri Bibiliya wewe wanditse ni icyaha inyuma y'ibyahishuriwe Yohana wanditse iki none wumva iki uzohava utahavuye ku neza uzohava ku nabi kandi mbega turankanye biruka abo twankana tuje kugenda duhejeje inyuma ya saa sita uzohava ubundi mukirisu ubundi mupasitori yari afise umwarimu w'intoni atonesha hanyuma agaca adindiza abandi barimu akabafata nabi kandi yari uwo kuri paruwasi akabafata nabi akongera akabafata nabi hanyuma rero umwarimu umwe acaraza arihebe ati aho naho dufata nabi mwari aho uzohava haza uwundi ati uzohava wiwe uzohava wa mwarimu acagenda ariruka aca asanga pastori mu bintu ati nibiki ganaka bariko barasogangiza ati bagusogangije bambwiye ngo nzohava niko bariko barambwira pastori aca arasohoka nawe yari umuntu nyene yiyemera azi ico yaje gukora ega hariho abantu bazi ico baje gukora haleluya abakozi b'Imana Yesu ashimwe abakozi b'Imana Yesu ashimwe haleluya ehera ubona abana Yesu ashimwe abakozi b'Imana rero ngeze ngaha haraguma ariko aha haguma nyene niho nahamagariwe mwana ko ariyo mwe turakundana nta ngorane turaja kubiheza aca arasohoka ati umviriza ninde ariko arasogangiza umwari amubwira ngo azohava bati ninde nyene ati nta numwe kandi urumva aho bari kuniganira hari kuri paruwasi nabo ntibari bahari ati twebwe turi hariya mwadutumye n'ukuri ngaha nta ngorane ati usubira kumusogangiza ndamwereka murasubira umwati mugabwa nyakubahwa pasitori turetse ko nyene yagiye kuturega atazohava kandi yarahavuye ntiyahavane na nyamupasitori yarahavuye n'ibindi byose iyo ahava agaja n'ahandi yarahavuye acagenda nabi aratemba aja hariya Yesu adufashe cyane none rero jewe si je nzogukura ariko uzohava ico nakubwira nuko twizegira Imana yo mu ijuru amen ituma byose bigira gute iyo nyene ugutabarwa kwacu kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi izina ryiwe ntirihabwa icyubahiro amen erega hamwe waja kugwahi hamwe waramukwa uhoraho yarahabaye arakwimana bakugirira sezariyene imwe zibiri zitatu arabagendayo rimwe bakajana n'abana babo mugabo wewe waratabarutse uravuye ngo ndashima Imana nibarutse nashikanye amahoro ni kubera Imana yarakwimanye haleluya Imana ishimwe bakozi b'Imana kugira ngo turinde twambara ibi bihete Imana yaratwimanye amagisa menshi yarabaye inda nyinshi zarakorotse abandi byaranse
byose ariko n'imbabazi z'Imana zatumye twambara imyambaro igera ku birenge nuko Imana yatwimanye abitwimanye barapfuye baragiye ntazo bambaye mbega turiko turajana haleluya 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 Imana yarakwimanye bakurondeye kenshi abo mwahiganirwa poste kugira ngo bakwice ntiwabibonye bateze amasumu kenshi barondeye abakwica benshi ariko ntibagushikiriye kuko Imana yapimye amenyo y'abansi bawe munyimpera amashe izina ryawe rihabwa icyubahiro haleluya ni kenshi bagutangiriye ni kenshi intambwe zagombye kukurya ni kenshi baguhize mugabo Imana irakwimana kuko yari igufise ku mugambi w'uno munsi izina ryayo nirihabwa icyubahiro menya ngo ndiho kuko Imana yanyimanye amen ubyumve ngo ndiho kuko Imana yanyimanye reka rero ndababwiye kumenya ko gutabarwa kwacu kuva mu izina ry'Uhoraho niko kwatumye Dawidi agenda aje kurwana na Goliyati hanyuma Sawuli aravuga ati wogenda boheza bagira ngo ni wewe wamwishe ariko ndagomba ndababwire reka ibyo abahizi bijya abahizi amen reka babibiriye icuya abari bo babijya siko none haleluya reka babibiriye akuya abari bo bagira gute babigira gute reka babibiriye akuya abari bo bagira gute babijya Sawuli aranka ko Dawidi ari we yoheza agira yitirirwa ko ari we yanesheje aca avuga ati rero Dawidi we gahungu akiri iyi myambaro y'ubwami kugira abaheze bamenye ko ari jewe umwami na rugwanya ingabo zatinya abagenero batinya abakuru batinya akira wambara ka Dawidi karambara iyumvire Dawidi kadogo areho Sawuli agera hariya impuzu ziwe kuzikwitamwe bikora hasi ambara ikirato ca Sawuli cubwa yakira ca kirato akubitamwe nimba hari ikintu kiri gito cyo gutsindwa no kwambara ikirato kitagukwiye aca yakira ca kirato aracomeka arambara Dawidi yambara inomero 5 Sawuli yambara inomero 12 uko umuntu aba muremure niko yambara ikirezi aca kubitamwe ashiramo amwambika n'igikofero cy'ubwami agatwe ka Dawidi ni gatoya igitwe ca Sawuli acomekamo hanyuma rero amuhereza ati tambuka mu bisanzwe bahana romizero prise y'ubwami avuga ati ndaguhaye ubwami ni wowe uzobutwara kuko wewe niwe ugurije ku rugamba akira wambare karambara gatanguye gutambuka kagiye gati muze ibi bintu sindabimenyereye jemenyereye kugenda amanuka mpereza ndahejeje kubyakira romizero prise irabaye kuko nta handi bayihaniye bahereje aho nyine acarambara gaca karakoroka kakira amabuye uko gatambuka ariko kagenda uhora harazi kurinda abantu biwe amen baramanuka kamanuka Sawuli ati kagahungu karagira ati mbega hajyo rya muhungu ni mwene nde ati ndakurahiye nkamumenye bazokubaza ngo mbega ni mwene nde kuko uhoraho yakuzigama amen bazokubaza ngo ni mwene nde kuko uhoraho azogukoresha iby'ubuhizi Imana nishimwe gaca karagenda kamaze gushika murabizi nyene vyagenze kamuca umutwe karawuzana abagore batangura kuririmba bati Dawidi yica Sawuli yica ibihumbi ariko Dawidi we yica ibihumbi ndiri aramaramara Sawuli acatangura kumwanka hanyuma rero ibihe tangabo kenshi yavuze ngo ngomba ndagurira 10 ndarisakize Dawidi Imana idufashe mu mutima rirumehe mu gihome agacaza kakira ari imbere yiwe akakira rya cumu agaca cumita ngo acumite Dawidi kagaca kagira kajete maki bigaca ricumita mu gihome Imana nishimye haleluya ibihe tangabo byinshi yaciye ngaho niho yagira ati rero mushime uhoraho yatuzigamye akaturinda ntitube amenyo y'abasi bacu Imana nishimye umwanya urandega ariko nagomba ndababwire ndangirize muri iyi zaburi ya 81
umurongo wa 13 81 ku murongo wa 13 ivuga ngo icompa abantu banje bakagira gute, icompa abisirayeli bakagira gute, bakagendera hehe, notsinda iki, abansi babo vuba, nohindukiriza ukuboko kwanje kubagira gute. Haleluya. Icompa abantu banje bakanyumvira, icompa abisirayeli bakagendera mu nzira zanje, notsinda abansi babo vuba, nohindukiriza ukuboko kwanje kubabagwanya. Imana nishimwe. Icompa abantu banje bakanyumvira, ngiki civugo c'Imana. Icompa abakozi banje bakanyumvira, icompa abaririmbyi bakanyumvira, icompa abagabo bakanyumvira, icompa abagabo bakanyumvira mu ngo, icompa abakenyezi bakanyumvira mu ngo, icompa bakanyumvira, notsinda abansi babo vuba, nohindukiriza ukuboko ku bansi babo nkabatsinda. Imana nishimwe cyane. Imana irazi kurinda abantu bayo. Haleluya. Imana yaratwimanye, Imana yaratuzigamye. Reka ndamize ndababwira nti dufise amasezerano yuko tuzoca mu mazi, inzuzi ntizigire gute, ntizigire gute, ntizigire gute. Amen. Amazi aba yaraturengeye mugabo kuko dufite isezerano yuko tuzoca mu mazi, amazi ntaturengere kandi akaba ari Imana yabivuze. Nico gituma ukiriho. Amazi warayaciyemo mugabo ntiyakurengeye, narayaciyemo ntiyandengeye. Muzoca mu muriro, nimuzogira gute, ntituzosha. Haleluya. Tuzoca mu muriro ntituzosha, tuzobunga n'ubuntu bw'Imana bwinshi. Bene data bakundwa, nagomba kurangiza ndemesha umuntu ariko araca mu kibazo, umuntu ariko araca mu ngwara, sikahera kamagambo. Imana irakiza ingwara. Amen. Imana irakiza ingwara. Nagomba kurangiza mbwira umuntu ari mu bukene, yakehaniwe agakubitika, Imana irakiza ubukene, Imana irakiza urubwa, Imana irica abasi b'ubukene ikabica. Ndicabona cyo kubishingira intahe, narabishinze intahe, narabivuze. Mbaho ntagira ikirato, mbaho ntagira ipantaro, umugore acurika igitenga agacurura. Yego kweri, mugabo Imana yarishe umwaka, ntaha mu nzu y'amakaro kweri. Yego kweri. Imana icompa abisirayeli bakumvi ugororoka, umvira, hari icyatumye Imana ikuzigama. Imana nishimwe, Imana nihabwa icubahiro. Nabayeho ntagira amatike yo kuja kuvuga ubutumwa bwiza, ngasenga Imana kugira ngo impitike ndonke ico ntwara kuvuga ubutumwa. Nkagenda ngatiza ipantaro, ngatiza ikirato, ngabakaca bampa ikirato c'inomero 12, nanje nambara ndwi, hanyuma rero ngaca bakampa igicomekano. Imana izibarira igicomekano, mwabakenyezi naho mugomba igicomekano, igicomekano gitije kikaba kitagukwiye, kigenda kiratamba kwa sakwasa, abari ngoye yo nacomeka ibintuze, mugabo ubu nambara igikwiye ciwanje. Ndicabona co gushinga intahe. Imana irica abansi b'uburyo butandukanye, tutabizi canke twabimenya. Imana nishimye. Haleluya. Imana irarangiza amadeni. Nibuka umunsi umwe ndiko ndasenga Imana ngo imitike nje kuvuga ubutumwa, ntagira n'igihumbi, ndasenga Imana, hanyuma sinzi ingene ndiko ndanikira uduhuzu nari mfise na dukeya, hanyuma nja mbona nsenga Imana ngena ntawo yampaga, ntawo yampa. Nja mbona muri bize, ahantu muri bize hariya akantu menga na kanoti, nca ndagenda ndagira marche d'approche, nca ndagakwega kanoti ka 5, nsanga na kanoti ndakaduka. Ni no kuri Imana itamaya natamba ajya rero utamba bivanye n'umubabaro wari ufise mu mutima. Umwe yishuwe 5 aratamba, uhawe umuriyoni akavuga ngo nari nkeneye 5 ntatamba, ndagakura ndatwega ndaryoherwa ndanezera. Ku mugoroba sinzi uko nariko ndabivuga mu basenzi, hanyuma umwe ati je numva nzogutwara n'imodoka, ntwara 5 n'imodoka irantwara iranshikana. Haleluya.
haleluya. Mugabo uno munsi itike sindinda gusenga ngo mana urampa itike ngo uragira gute, ndarironka itike. Umugore akambaza ngo urafise itike, ndafise nyene. Urumva arafise nanje ndafise, ni bosi, ni bosi. Aha ziriko atari jewe nemera amahera, nta bandi baremera amahera, n'aba ba pasipori barahira bagapfa bemeye amahera. Amahera ni Makamba barabizi, umurevera atsindagiye yemera amagara n'amahera ni jewe. Ndatambuka nk'uwo ziriko nyene, ayo rero ndatambuka kuko ndazi iyo navuye. Imana yarishe umwaku, dufise Imana yica umwaku, dufise Imana yica umukoshi. Bamuyishima abo yarinze, bamurishima abo yahaye umugisha. Tambuka nk'ufise umugisha, ureke gutambuka nka mayibobo wambaye ikositime muri mbega ijya kurarwa ninde. Mwambara amakositime mu gitondo igitoro kirakwenye. Yesu ababarire. Haleluya. Menya ko twarinze, menya ko turiho kubw'ubuntu bw'Imana. Nimukomere muri Kristo, nyiganyige yo mukangwa n'imipfunda, yo mukangwa n'abarozi, ngo tubana n'abarozi. Umuntu umwe yambwira arantelefona saa yindwi z'ijoro ngo ntuze untabare, nyaruka untabare. Ndarangije ngo nyaruka untabare. Niyabaye ngo abarozi bariko barasatse, ngo urumva none abarozi basatse nawe ntiwosa, nibasare nawe usare, nibambara amahuba nawe wambara amahuba. Urashobora gukangwa n'abarozi. Abarozi basinzira nuko musinziriye mwese. Yesu dufashe cyane. Abarozi barasanze, barasanze. Imana twizigiye ni Imana iri hejuru y'abarozi. Imana twizigiye ni Imana iri hejuru y'ibigirwamana. Imana twizigiye ni Imana iri hejuru y'abaduhiga. Imana twizigiye ni Imana itajama naho tujama, ni Imana idapfa naho dupfa, ni Imana idasinzira naho dusinzira. Haleluya. Nimukomere mumenye ngo muri mu Mana, nimwizigiye agafu ko gucumbisha kumwe, nimwizigiye Imana itwica umwaku, mwizigiye Imana yica umwaku, mwizigiye Imana imara amadeni. Haleluya. Shira ibyizigiro mu Mana kuko ari iturinda. Imana ni ishimwe. Haleluya. Bamona arajaka ngo umugabo arantelefona, nawe arantelefona, byuka nawe usenge. Jesu Imana nariko ndasenga, none uri kumpamagara ngo kira ku rugo rw'umukirisi rwose nzorushobora, nzorutera amanama. Mubagesera nawe bumugesera, ambara amahuba nawe. None ntibambaye amahuba, ambara nawe uhaguruka uti mu izina ry'Umunyanazareti, mu izina ry'Imana yampamagaye. Ewe ngo biriko birasuka amazi mu nzu, urumva ngo birayaduza bigaca bikije yirwa gacagwa mu nzu. None amazi hari ica kugize, amazi none hari ica kugize. None kukivuga ngo yankomeza mbera ngo izo numva wishwa niki wewe tena nanje ndagusengera. Erega y'amazi aze aseseka, aje ko asenga arare yahwereye, umutima wagurutse, so kubyuka kuraba. Umuntu agiye agashikayo, situyo y'amazi yamenetse iri inyuma, nitwiyo y'amazi yamenetse iri inyuma, ikiraduza amazi yazanye wenyene, amazi yarondeye akariya muri regidezo, aratungereje aramenetse inyuma. None rero ariko arasuka mu nzu. None rero barahereye pasitori, nyaruka. Oya reka kugira ukwizera. Mana yo mwijuru, mwabakirisi Yesu abagirire neza. Haleluya. Ubundi araje umugore apima nk'ibiro 105. Umugore apima nk'ibiro munini cyane. Imana yahezagiye yishe umwaka abiwe
aricara ngahaja ngaho mu nzu hanyuma imbeba ngo zikama zizi imbeba ikaza rero ngo ajyana akaja abona imbeba iraje ikaza nyambeba ngo igacishika mu ntuze mu muryango uja mu cyumba wikamuraba nawe akayiraba abana bati pasito aterega iyo mbeba ati iyo mbeba si mbeba none ni iki ati iyo mbeba ati ni ukuri ati urumva iraza ati shitse ati mba njyamye pasito abantu baryama mana yo mwijuru Yesu adufashe cyane ati gaca indaba ati hagaze iri kwirandaba ati kandaba ati kandaba ati iyo ndaba nanje ngiye kwiraba ati urumva ni intumano ati kuko nja numva ubwenge buca bugenda bukagenda ikandaba nisanga ubwenge rero bwagiye gaca ngwa mu gitanda madamu nukuri twumvikane wewe warakomejwe warabatirijwe cyenda narabatirijwe warakomejwe yego narakomejwe none urasenga kugenda senga kandi ndirimba no muri korali rya none vraiment wewe iyo mbeba uri kurayiraba ijisho ryayo nigi wawe ugereranije nijahari rininiya ati nigi wanje atumbe pasitori nawe baje nigi wanje ari rinini aha none uravye ibiro by'iyo mbeba ukaraba n'ivyi wawe ni cyahe gifise ibiro byinshi atumve pasitori nawe baje ivyi wanje none ubona ko ivyi wanje ari byo byinshi mwabakirisu Yesu ashi ariko mukakarara kandi aho ashitse atanguye gukandamiza umugabo amubwira ati jewe ntunzi umugabo usanga ari igikoko mugabo imbeba ndabatwenze naho nta muntu atwenga wiwe Yesu adufashe cyane namubwira nti mbega mu nzu hariyo ibigori ati biruzuye intuza irahari ibiharage umuceri uriyo ati n'umuceri uriyo arawusuma n'utudagara tumota ati ndadusuma none we ntubona ko Imana yampezagiye ibintu turabifise Imana arabahezagiye mugabo mubuze kwizera Imana yaremye byose ijya mbeba n'umuremwa n'ikiremwa mugabo Imana nayo n'umuremyi singenda nje ngira ndagusengere mu izina ry'umunyanazareti Mana ubu bushobozi mu mukenyezi agenda gwananesha mu izina rya Yesu amen mbiriza wa mugore uyibonye ije igakanura ikanubuza ubwiso buto nawe yiwawe n'ibiturituri kanuza yonyene hanyuma iguhange nawe uyihange utuje yiri uzorabe kwitiruka acaragenda arajyama ayibonye irasubira iraza kwironderera agaceri igeze iraza acarakoroka bugunguru ati mu izina rya Yesu wamugesera we aho wahereye ngiyo yambeba iratemesha irahunga iragenda ngwihunge ayijako ati aho wahereye untera ubwoba nanjye ngenda mutera ubwoba zarasubiye kuza kumutera ubwoba mu nyuma acaraza ati Imana iguhezagira ati yarirutse n'iri zuba ariko ntiyari imbeba y'intumano yari imbeba yaje kurondera ibyo dufise ibyo Imana yaduhezagije bantu b'Imana reka gukangwa n'umugare w'isazi reka kuvuga ngo abakinzi barasaze ni mubarusha inkomezi mu izina ry'umunyanazareti ni mubarusha ubushobozi baba baratumize igituma batsinda nuko hari Imana itsinda igituma banesha nuko dufite Imana inesha igituma uzojabuka nuko dufite Imana yajabukaniye abera ba mbere natwe izotujabutse muve hasi dusenge izera Imana mbega hari umuntu afise ikibazo mbega hari umuntu ariko aragwana n'intambwe mbega hari umuntu ariko araca mu muriro mbega hari umuntu ariko araca mu ntambara mbega hari umuntu yugarijwe n'ibibazo mu rugo ari mu yabira abona ati abana bambereye ibyange abona ati umugabo yambereye umwami abona ati umugore yambereye umwami mbega urafise umusozi waze gusenyuka utarika amaboko dusenga umuntu yumva afise ikibazo namba ari indwara namba ari umutwaro wereka Imana yereka Imana yibwire uwo mutwaro
yereke ntusige na uyereke kuko dufise Imana y'inyamaboko. Haleluya, dufise Imana y'inyamaboko. Mana data wa twese, haleluya. Mana utadutanze ngo tube inyama z'abansi bacu. Mana wewe watwimye amenyo y'abanyabyaha. Mana wewe watwimye amenyo y'amagisida hamwe Satani yari yaduteze. Mana wewe watumye ababyeyi bacu baramuka tukavuka. Mana watwimanye mu gihe c'intambara mu Burundi. Mana watwimanye mu gihe c'ibyago. Mana watwimanye igihe ababyeyi bacu baja kugwahi. Mana watwimanye igihe abakenyezi baja kugwahi, igihe bibungenga bakibaruka, igihe Mana yo mwijuru twiga amashuri, igihe twari mu bibazo, igihe abasi bacu baduhagurukira, igihe ababisha baduhagurukira, igihe batwiba ibyacu, igihe byagorana. Mana waturambarayeko. Mana wabaye muri paruwase. Mana wabaye mw'ishengero. Mana wabanye n'aba bakozi bawe. Mana wabazigamiye mu gakiza. Mana wabadutabaye. Mana watujabukanye Yorodani. Mana watujabukanye ubukene. Mana watujabukanye ibibazo. Mana watujabukanye kwambara ubusa. Mana waduhaye umugisha. Mana waduhaye kwiga amashure. Mana waturinze impimba. Haleluya, haleluya. Mana waturinze ubusho, waraturinze. Hari byari kudutwara mu busho, uratuzigama. Hari byadutwara mu bitaro, waraturinze. Hari byaje bigomba kutwica, waratuzuye. Haleluya, Yesu nushimwe. Hari byaje nk'amakansera, hari byaje nk'amaestoma, hari byaje nk'ibyago, hari byaje nk'amadiyabete, hari byaje nk'amahypertension, hari byaje nk'ugusara mu mutwe, hari byaje ngo dutore amakopo, hari byaje ngo dupfe mu izina rya Yesu, hari byaje ngo turuhire ubusa, hari byaje ngo biduhitane, ariko ibyo waraturwaniye. Haleluya. Hari byaje dusinziriye, hari ababisha baje badusinziriye, hari ababyiyumviriye mu mitima, hari ababirondeye ngo baduhitane, ariko turiho kubera uriho. Yesu nushimwe. Turaguhimbaje, turagutaziriye, turagukengurukiye. Imbabazi zawe. Haleluya. Waduhaye aho tuba kubera imbabazi zawe, kubera watwimanye. Waduhaye amaparisere, waduhaye kuyubaka kubera watwimanye. Haleluya. Waduhaye kwiga amashure turayamara, abandi bayageze aho bayagejeje. Waduhaye ubuzi. Haleluya. Waduhaye kuba mu ngoro yawe, waduhaye agakiza kubera watwimanye. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Haleluya. Turagushimiye. Oh, haleluya. Dufise amaguru kuko watwimanye, hari byagira biyahimbure. Haleluya. Uko twarafashe ingendo, waratuzigamye, warakoze kutwima amenyo y'abansi. Mana turagushimiye, mpemu yera, turagushimiye. Turafise amaso kuko watwimanye, turafise umutwe kuko watwimanye, turafise abatwubakanye kuko watwimanye, turafise abana. Haleluya. Turafise abahungu n'abakobwa kuko watwimanye. Yesu nushimwe, mpemu yera nushimwe. Turagushimiye Mana, nushimye. Waradukoreye imanza kuko watwimanye, waradutabaye, uraduhekerereza kuko watwimanye. Haleluya. Turavuga kuko watwimanye, Mana yera. Turatambuka kuko watwimanye, turabona kuko watwimanye. Haleluya. Imbabazi zawe zamaho ibihe
bidashira, imbabazi z'amazi amahebe bidashira, ubwenge buracari ku gihe, ntituri kwa rujanti kuko watwimanye, haleluya, ntituri mu bitaro kuko watwimanye, turagushimiye Mana, niwakira ishimwe ryo gukenguruka. None rero Mana, hari abariko baragwana n'intambwe, hari abarimwo baragwana n'amadubu, hariho abariko baragwana na Sawuli, hariho amacumu ariko arasogangiza, hariho ubukene, hariho intambara mu muryango, hariho abana babaye ivyane, hariho abagore babaye ivyane, hariho abagabo babaye ivyane, hariho ibibazo mu miryango, hari ukutumvikana, hari amadivorce adasanzwe. Mw'izina rya Yesu turasambuje inkota y'umwansi mw'ishengero ry'Imana, turakuje yaya menyo y'abasi, aba badayimoni bariko barasambura ingo, turakuje icumu ry'ubugabe ry'abanyakibi mu mugabane w'abantu b'Imana. Haleluya, katika jina la Yesu. Iyi miryango ibuze amahoro, iyi miryango itatanye, ndayisengeye, ndahinduje ubusa, ndahinduje amateka. Aba bantu bagira bomoke kubera amadeni, aba bantu bagira bomoke kubera amadeni, turasenza Imana. Haleluya, 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 haleluya. Aba bantu bagira bomoke kubera umukoshi, bafata bikanyerera, bafata bigapfa, turasenza Imana. Haleluya, tura abantu bawe, rokora abantu bawe, umugisha abantu bawe, tura mw'izina ry'Umunyanazareti. Aba bantu abapfumu bagendereje, aba bantu abapfumu bamo bariko bararoga, aba bantu bamo bagendana umugongo w'intakira, aba bantu bariye amasumu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mwemu yera, mwemu yera, mwemu yera, bohora, bohora, bohora. Aba bantu bari ku muvumo, turawuvumuje, turabavumuje. Haleluya, haleluya. Aba bantu bafata vyanga, aba bantu bafata binyerera, mw'izina ry'Umunyanazareti. Mugisha w'Imana bururuke, ubushobozi bw'Imana bwururuke, inkomezi z'Imana zururuke. Aba bantu bama bariko bararibwa, turasenza Imana, hagarika uburibwe, hagarika ibivyago, hagarika kaje karamana, abantu babuze ivyizigiro. Haleluya, turabaramburiye ku biganza mw'izina rya Yesu. Turabatuye ko gukira, 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 turabata amenyo y'abadayimoni. Haleluya, turabata amenyo y'abasataniste. Aba bantu bagiye bararambikwa ku biganza n'abasataniste, turababohoje, ivyo babasutsemwo turabikujemwo katika jina la Yesu. Aba bantu babaye ku muvumo, aba bantu bariye ibitaribwa, mw'izina rya Yesu. Aba bantu bariye ibitaribwa, turabasengeye, turabarokoje, turababohoje. Wa jisho ry'Imana, wa kuboko kw'Imana, meneranya, rutsa, shoboza, bohora, rokora katika jina la Yesu. Turabasengeye Imana, turasengeye aba bakobwa, turasengeye aba bakobwa, turasengeye aba bakobwa, turasengeye aba bahungu, turasengeye aba bantu byanse ko bubaka ingo katika jina la Yesu. No tagidora baragido sharaira itigidora pera baragido sharairo noragida site pera irora. Aba bantu batwawe impuzu zabo, aba bantu bahambiwe ibyabo, aba bantu ibyabo byagiye, aba bantu byabo byagiye, aba bantu batogerewe ko bakazirikwa. No ragido shara barayirora metagidora baragido. Aba bantu ibyabo byagiye ikuzimu, aba bantu ibyabo byagiye mu badayimoni, aba bantu byabo ragido shara barayo matagidora yo. Turababohoje, turasogose, turagarukanye ibyanyatwe, turababohoje, turatwongereye. Umuriro w'Imana nutwongore, nuturire, nutwongore. Ukuboko kw'Imana nikubakure mu menyo, nikubakure mu menyo y'ababisha, nikubakure mu menyo y'abagesera, nikubakure mu menyo y'ababaroze. Haleluya, turasengeye aba bakobwa, turasengeye aba bahungu. Haleluya, turabasengeye Imana
amen bahe kubaka ingo norabagidosharayo bahe kubaka ingo babohore ingo y'izurupfu babohoye ingo y'izurupfu haleluya aya mazina yatanzwe ikuzimu aya mazina yatanzwe ikuzimu aya mazina yatanzwe ko abantu bagiye gupfa aya mazina y'aba bantu mana aya mazina y'aba bantu batanzwe nakidoshara barayirora aya mazina y'aba bantu batanzwe turayagaruye turabazuye turabyase ntibapfa norabagido n'abana b'Imana n'abajejuru n'ihanga ry'Imana turabyase haleluya aba bantu basabwe ngo bagire amagisida aba bantu basabwe ngo bagire amagisida aba bantu basabwe ngo babe ibimuga aba bantu basabwe ngo bagware amavesi norabagidoshara barayo turabyase mu izina rya Yesu turabyase nk'abakozi bawe turababohoje turabase satani nk'uko Dawidi yatse imyagazi intambwe turabakuye muri aya menyo y'izi ntambwe turabatuye ko kurokoka turabasengeye Imana ubushobozi bw'Imana genda ubushobozi bwa mpemu yera bohora ubushobozi bwa mpemu yera bohora ubushobozi bwa mpemu yera bohora aba bagabo bugarijwe n'ubusambanyi norabagidoshara irora bohora aba bagabo bugarijwe n'ubusambanyi bohora aba bagabo bugarijwe no kurenga ibigo bohora aba bagabo batabombwa n'abagore babo noragidoshara barayirora bohora impemu y'ubusambanyi mu bakobwa mu bahungu impemu yo gukora inda impemu yo kuniga ndagidoshara barayiro mategidoshara ndayisogose ndayicumise amen impemu y'ubusambanyi mu bagore impemu yo mu izina rya Yesu mu izina ry'ubushobozi mpemu mime haleluya va mu ngo z'abantu b'Imana va mu ngo mu izina rya Yesu urakoze mpemu yera urakoze kubohoye urakoze kurokoye urakoze kubakuye mu menyo y'abadayimoni urakoze kutaba amen haleluya urakoze retagizo urakoze mpemu yera urakoze kubohoye urakoze kuzuye urakoze kutabaye izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.